urazi cyangwa zijya muhunzi zahungiye muri Tanzania urabona ijya kwaya ko yari kundi murindi udasanzwe hari amakamba za Nyanzarake hariya urabona ko zari impunzi zari zagiye muri Tanzania rero bakreya korale hanyuma baza barasohora indirimbo Ntihoroze Muhando urabona ko yagiye abakurikirana baramwigisha uburyo nawe yosohora nawe ururirimbo bigenda neza rero bajya urazi yuko bacibigira mu mahanga kiriya gihe urabona bamwe bari bahari mugabo nuvuga yuko habaye ugusamara kudasanzwe cyangwa gacu usanga habayeho umugwi kanaka bashigikira icyo gikorwa cy'uburirimbyi ubundi ho mu makungu tujabutse muri Tanzania n'ahandi urabona ko amareta ashigikiye impano z'abaririmbyi natwe hano mu Burundi arakwiye ko haboneka abategetsi cyangwa leta ishobora gufata nkama igikorwa cy'uburirimbyi mu gihugu ko niterambere ku Burundi niterambere nawe uco byumva mugabo hariya impamvu barimo baratudomina barashigikiwe cyane mugabo ngaha cinarabuze none niye leta cyangwa niye gisata kimwe kirashigikira indirimbo za gospel bite gikorwa cy'umusamariya w'imbabazi kiba kirimo amafaranga menshi igikorwa cy'umusamariya w'imbabazi haba harimwo kugaburira abashonje kwambika abagenda gusa ari abantu badafise impuzu impfuvyi n'abafakazi tukabitaho abari mu bitaro tukagenda tukabasuhuza hari umuntu uca usanga yabuze amafaranga yo kuva mu bitaro icyo cyose ni igikorwa cy'umusamariya w'imbabazi kandi igikorwa cyiza kizima urumva icyo rero ni ikintu gitwara amafaranga rero urumva amafaranga atabonetse bya bikorwa by'umusamariya w'imbabazi ntabwo gishobora gukorwa kandi igikorwa cyo kuri tele ntigishobora gukorwa urumva nobabwira abantu bafise amafaranga mureke kuyabika ku mabanki ego nibyo aruzuye ariko birantangaza kuba ufise miliyari 50 ugaca usanga umumilitaridere umumiliyardere umumiliyonere ugaca usanga rero umwe amafaranga nukuyemo n'umiliyoni umwe mu miliyoni 10 cyangwa miliyoni 100 nukuyemo miliyoni umwe cyangwa miliyoni 5 ushigikira ivuga butumwa none bizokungura iki kubisiga mwisi byose waparitse ngaho ku makonte amazu y'iki byose ufise ibihinda byinshi ugacupfa ubisiga atakintu na kimwe wakoze mu bwami kuza Buja TV amereye mwiriwe mwaramusebwe ke mugoroba mwizanizira yuko mudukwikana muri hose kwisi kuko Buja TV turi kwisi yose turi kumwe no mu maririmbyi bakomeye cyane ngamugisagara cha Bujumbura muri gospel music canke mu butumwa bwiza ko na gospel ajya no butumwa bwiza nuko gusa abantu batabizi ndabaramukije amahoro cyane namahoro yego nizere ko mumeze neza ndashima Imana cyane twarukana kera mu rudeka imisi ni myinshi imisi ni myinshi cyane ego je ndabazi kwizina rya mu rudekayi ariko mutwidondora kwana bazi ku yandi mazina cyangwa mutubwire no kuri iryo zina mu rudekayi jewe nitwa Mbonehankuye mu rudekayi hama abamo badukurikirana iryo zina niryo hama none ndabaramutsa namwe muri ko mudukurikirana mahoro y'Imana bane namwe ego amazina yandi atari mu rudekayi nayahe oya nta yandi mazina gusa ariho izina ry'akazi yitwa Faraja Morodekayi Faraja kuri YouTube wanditse Morodekayi Faraja ucubona ni nkuzenya account yanje na mazina y'ukuri yawe amazina y'ukuri ni Mbonehankuye Morodekayi kuki abavyeyi bakwise Morodekayi ntihabaje impamvu uri Morodekayi umwe yagirisha hafa na Hamani janke babikuye kuki kugaba kwite Morodekayi abavyeyi bari bakijijwe kuva kera cyane ni nkuko nawe abavyeyi wavutse wumva baguhamagara izina rijya hanyuma ukura umva iryo zina nanje niko kuko je navutse numva iryo zina hanyuma nyene sinzi aho barikuye mugabo icyo nzi cyo nuko
yitwa Morodekayi icyo abavyeyi babikuye ko je ntacyo nzi. Morodekayi tuzavugana ku bintu bibiri, gospel music hamwe na concert canke ibiteramo. Yego Morodekayi amaze gusohora indirimbo zingahe? Indirimbo mfise sinoziharura kuko zirarenga album. Ariko izibona nizoshobora kuvuga ati maze gushikana kwiza. Ndavuga izibona nyene kuko nizo ubu byoroshe kuraba. Ubu nyene tuvugana afise indirimbo zibiri zibona n'iyindi irimo irashaka gutegurwa amasanamu. Hari ibintu baharaye byitwa live recording. Hari umugambi ufise gutegura live recording ko mbona ari nzi ba gospel baharaye mwino misi. Mwino misi bivanye n'uburyo mbona ubwo rwego se ndarushikako mugabe nibivuze ko yuko ntazorushikako bijya kosoma amafaranga menshi cyane menshi. Ibyo rero urumva ko nko bijamo mwuno mwanya. Naje ariko n'izindi zose ni indirimbo mpimbaza mwana, ndabibuza yuko gospel ari indirimbo zirimo ubutumwa bwiza. Concert nazo tegura abari concert zo kuririmba shanke zirimo n'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza. Concert twitunganya mu buryo bwo guhimbaza Imana no gupresenta ibikorwa bishasha ko concert nikivuga hama harabaho ubutumwa ijambo ry'Imana, habaho gusengera abantu ariko ngira nze mu yindi shusho kibi gikorane ntunganye bikorane hanyuma habiho guhimbaza Imana no gutazira Imana hamwe n'ijambo no gusengera abantu hanyuma bikagenda neza. Ni gospel music mu bundi twagiye tubona umenga irimwe agahaze, uretse yuko muno misi hari umuririmbyi mbona ariko araza neza yitwa Pastor Lopez. Ndamubona. Pastor Lopez ataraza hari kuntu twaguma tumva indirimbo z'abambonyi bo mu Rwanda ba James na Daniela iki niki. Hari habuze iki kugira twe twiyubake ko mu Burundi usanga n'indirimbo za gospel bari kwaririmba indirimbo mu Eglise barimba izo mu Rwanda muri Tanzania kubera iki? Ndashima Imana ngira nisengesho Imana yumvise ko gospel yo mu Burundi nayo nyine yuhaguruka ikaduga. Icyo kintu Imana yoba ari cyo yakoze kumva gusenga kw'abaririmbyi. Ubundi abaririmbyi barasenga, ubundi abaririmbyi bari ngaha mu Burundi ni benshi batse kuririmba cyane bafise uburyo banditse indirimbo. Rero byo tunezera cyane abo nyene bagiye baseruka hakaza ubundi ari mu rungano cyangwa mu yandi mavuta nk'agiye ya Lopez hanyuma bakaduga. Hanyuma Uburundi indirimbo za gospel zikaba hit cyane zikaduga ku buryo n'abanyamahanga bashobora kugira gute kuvuza no kumviriza no gukurikirana indirimbo za gospel hano mu Burundi. Uburundi bugatwara idarapo muri Afrika, idarapo ya mbere muri gospel. Ego nabyo byoba byiza cyane. Ni Sabasi yigeze gutegura ikintu bitwa itara ry'umuririmbyi. Warakibayemo? Narakibayemo nanje urumva nari muri iryo tara nyene ry'umuririmbyi. Ni iki cyatuma abarimvyi bose tubona muri gospel bataboneka mu itara ry'umuririmbyi? Bagenza taboneka kuko muba muhuje umutima nama kandi muririmbira Imana, muhimbaza Imana nawe nihenze. Muhimbaza Imana. Kubera iki mwese nk'abaririmba indirimbo mpimbaza Imana mutahuriye muri kijya kintu mu gihe byari kuba ari itara kuri bose? Je sinzi aho byazimanganiye abarinzi bagenzanje bari mu mwijatara ry'umuririmbyi bari benshi cyane gusa sinobivugira ngaha kuri kamera ariko ndazi impamvu byatumye imengo bimera ukuntu mugabo visionnaire ari we Sabas ni wazingene bizogenda kwera niwe yari fondateur ujya mugwi ko nk'ibyo je sinovyinjiramo ivyo kuko ivyo ntibindaba ahubwo nimo ndapambana n'igikorwa c'Imana jewe ndimo uko ni vyiza yuko duteba ku barimo barakora tubona imbere mugabo navyo kujye nawe utabona iyo biriko biragera cyangwa ibiriko biragenda
niko nanje ndabibona uko ubibona bimeze uko nanje niko ndabibona nanje urumva nta commentaire nyinshi no bivugaho cyane. Ni Roza Muhando mutira ry'umurundi yavuze ati twebwe kugira turirimbe inspiration twayikuye ku Barundi. Tanzania abarinzi bose ba gospel na jewe ubwanje Roza Muhando yavuga hari ati inspiration nayikuye mu Barundi. Tihagenze gute kugira ngo wamuhamagara ukamangane Tanzania Burundi East Africa ibindi bigo byose biduce ko twe dusange twasigaye nyuma muri gospel music. Kijya kintu yavuze kirakomeye cyane. Ubundi ho habayeho gusamara cyane, ntibakurikiranye abaririmbyi igikorwa cyabo, ntibagikurikiranye neza. Urabona abaririmbyi b'Abarundi urazi cyangwa zijya muhunzi zahungiye muri Tanzania, urabona ijya kwaya ko yari kundi murindi udasanzwe hari amakamba za Nyanzarake hariya, urabona ko zari impunzi zari zagiye muri Tanzania. Rero bakreya korale hanyuma baza barasohora indirimbo. Niho Roza Muhando urabona ko yagiye abakurikirana baramwigisha uburyo nawe yosohora nawe ururirimbo bigenda neza. Rero bajya urazi yuko bacibigira mu mahanga, bacibigira mu mahanga. Kiriya gihe urabona bamwe bari bahari mugabo nuvuga yuko habaye ugusamara kudasanzwe, cyangwa gacu usanga habayeho umugwi kanaka bashigikira icyo gikorwa cy'uburirimbyi. Ubundi ho mu makungu tujabutse muri Tanzania n'ahandi urabona ko amareta ashigikiye impano z'abaririmbyi. Natwe hano mu Burundi arakwiye ko haboneka abategetsi cyangwa leta ishobora gufata nkama igikorwa cy'uburirimbyi mu gihugu, ko niterambere ku Burundi niterambere nawe uco byumva. Mugabo hariya impamvu barimo baratudomina barashigikiwe cyane, mugabo ngaha cinarabuze none niye leta cyangwa niye nike gisata kimwe kirashigikira indirimbo za gospel cyangwa indirimbo nyene doramana. Mugabo barakwiye kuboneka kugira ngo uyu muziki uduge. Kuri cyo nyine waze ko habaye kuzubara bigenda gute abantu b'Imana muzubare mu gihe mwabwiye ijambo rivuga ati muri umunyu w'isi, muri umuco w'isi, kubera iki bishika abanyamahanga bakabasumbya kubona isi, bakabasumbya kubona isi rikiraja. Imana yavuze ati ko mugendereza ikirere munanirwa gute no kugendereza ivyanje, kugendereza ivy'Imana. Ako kantu ubwo busamazi buva he mu bantu bakorera Imana mu bakozi b'Imana, kandi aribo bagakwiye kuba umuco hama abanyamahanga bakarabira ko kwabo umuco. Ubisanzwe urukundo rwa benshi ruzotinda iyo hatariho urukundo hari ibintu usanga bidakunda, sibyo? Kindi naco hatabayeho gushigikira mugenzi wawe igikorwa n'icyavasa. Je ngaho hakurya mu Rwanda narakunze uburyo bashigikirana, gacu usanga umurinzi mugenzi we aramushigikiye. Mugabo ngaha mu Burundi mwana wa mama ikibazo gikomeye cyane. Rero impamvu bari batudomina nuko bashigikirana, kandi hari baraha agaciro umuziki, baraha agaciro. Mugabo ngaha ningo umuziki bisanzwe babifata nk'ibisanzwe, mugani bakwiye kubifata ibisanzwe, baje bakadufata mu mugongo uzosanga tumwe turaduga, turimo turazamuka. Mugabo urumva hatabayeho gushigikira umuririmbyi kanaka, urumva ko ari kibazo. Indirimbo ego nivyo turakunze gukora mu ma studio agiye atandukanye, ama studio usanga adukorera indirimbo tutipfuza. Hariho ikamera tuba tugiye kuri tele kugira ngo badushutinga, ugaca usanga tumwe dukoresha abantu nyine batari nzobere muri ubwo buhinga. Kubera iki habura mani. Mugabo habonetse abantu bashobora kudushigikirana nabyo biba byiza, niho n'igikorwa kizamuka kiduga. Agahazi rero uvuga karihe hakwiye gukorwa iki? Kuguma mwidoga ngo nta rukundo nta gushigikirana, ngabariye barashigikirana, mwebwe akantu ko gukora cyane kuri wewe, kuko hari umuntu afise impwe mutohindura cyane, wowe ugomba gukora iki kuri ico kintu? Icyo novuga ni kimwe,
icyo nokora ni kimwe, nohamagarira abarundi n'abarundikazi, abapapa n'abamama, muze mufate nkama umuziki wa gospel. Hariho abantu bafise amafaranga, niwazana amafaranga Morodekayi akira amafaranga, tunganya indirimbo himbazamana n'ibindi bikorwa by'indoramana, uzosanga Morodekayi arimo arazamuka duga cyane. Mugabo hatabonetse abo ubazana ubwo buryo bashigikireye cya gikorwa, bizogorana. Mugabo umuti wa byose nuko mwobikunda, mukabikunda, mukavuga ati iki gikorwa kivuga butumwa, reka tugikore kuko nicyo nyamukuru tuzohemberwa mu ijuru, kuko ubundi ho ntuzohemberwa icyo utakoze. Icyo umuntu abiba nicyo yimbura. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo mubikishe ubutunzi bwanyu mu ijuru, niyo abasuma n'ibyambuzi ingese n'inyenzi bitazoshobora gushika. None kubikisha ubutunzi ni iki? Kubiba mu ijambo, kubiba mu mbuto. Iyo ubivye ahantu ivu rimera, uca usanga uri murimbura, kwimbura ubugingo budashira, kwimbura bijya byose mu ijambo ry'Imana tubona, uca usanga uri umuhigwe mu bwami bw'Imana. Mugabo rero no babwira ati nimuze mufate nkama igikorwa cy'uburirimbyi, uwo nka jewe ndi mudatunganya ibikorane. Sinzi ko wavyumvise, ntunganya nk'ubu ngomba gutunganya igikorane kiri ku rwego mpuzamakungu, kandi muri iki gikorane ntegerezwa ko kizobamwo amafaranga menshi. Ati gute? Nk'ubu ufise indoto kandi ngomba gushikamwo igikorwa cy'umusamariya w'imbabazi. N'icyo gikorana hakagaragaramo igikorwa cy'umusamariya w'imbabazi. N'icyo gikorwa cy'umusamariya w'imbabazi kiba kirimo amafaranga menshi. Igikorwa cy'umusamariya w'imbabazi haba harimo kugaburira abashonje, kwambika abagenda gusa, ari abantu badafise impuzu, imfuvyi n'abapfakazi tukabitaho, abari mu bitaro tukagenda tukabasuhuza. Hari umuntu uca usanga yabuze amafaranga yo kuva mu bitaro. Icyo cyose ni igikorwa cy'umusamariya w'imbabazi, kandi n'igikorwa cyiza kizima. Urumva icyo rero ni ikintu gitwara amafaranga. Rero urumva amafaranga atabonetse, bya bikorwa by'umusamariya w'imbabazi ntabwo gishobora gukorwa. Cya gikorwa cyo kuri tere ntigishobora gukorwa. Urumva nobabwira abantu bafise amafaranga mureke kuyabika ku mabanki. Ego nibyo aruzuye, ariko birantangaza kuba ufise miliyaridi 50, ugaca usanga uri umumilitaridere, umumiliyardere, umumiliyonere. Ugaca usanga rero mwayo mafaranga nukuyemo n'umuliyoni umwe mu miliyoni 10 cyangwa miliyoni 100, nukuyemo umuliyoni umwe cyangwa miliyoni 5 ushigikira ivuga butumwa. None bizokungura iki? Kubisiga mwisi byose waparitse ngaho ku makonte, amazu y'iki byose, ufise ibihinda byinshi, ugacupfa ubisiga atakintu na kimwe wakoze mu bwami gushigikira. Ni mushigikira ivuga butumwa. Kuvuga ubutumwa si ukuja kuri podium, nawe urabizi. Kuvuga ubutumwa ni hajya ufashe amafaranga, kuko mu butunzi bwawe iyo bukoresheje mu bikorwa by'Imana navyo bigira agaciro. Rero novuga ngo kuvuga ubutumwa hajya ubuvuze iyo ushigikiye igikorwa nk'icyo cyiza, buhejeje kuvuga ubutumwa. Mbere uca usanga ugiye kurusha wa wundi yama ari kuri podium, kuri kamera, atanga ijambo ry'Imana. Hajya wewe utanze 100 ukabigaburira umushonji, hajya uheje kuvuga ubutumwa bwiza. Nuko no bivuga. Mugabo nyamukuru umuti woboneka wa byose nimufate nkama iki gikorwa cy'Imana rino vuga butumwa, hanyuma muri shigikire. Nimba ufise muri haridi kuri konti, fata mu 50,000, imiliyoni 50, uvuga ati akira mukozi w'Imana, tunganya igikorane. Je noronka amafaranga no kwereka icyo nkora, no tunganya igikorane. Icyo gikorane kikabamwo ibikorwa by'umusamariya w'imbabazi. Hamwe n'ivyo hari festival twagiye turabona, harabayo Age Fest, Pamoja Festival, hari n'iyindi meruka kubona ya gospel, nuko ndayibagiye izina. Kubera iki atabarimvye ba gospel biramura canke tubona bavuye mu izo festival kugira ibinzira yo kwamamaza gospel canke yuko gospel iduga bifatiye kwa ma festival? Ubisanzwe ntibabiha agaciro, umva barabinegrija, bijya muntu sinobijamwo. Ni cya kindi
cyo kutemerana ugaca usanga jujya je sinuja yiwe bijya byujya mu nkunsi ndabijamwo tereka nigire mu bindi cyangwa reka niruhukire reka nifatire izindi mape ugaca usanga abantu barimo niyo mpamvu wagiye ubona bamwe bategura ibyo iyo babikoze rimwe bakabona nyene ntibikunze baca batera babiva ntibasubire mugabo no batera intege ni mubandaniriza hajya nyene Pamoja Festival baburi mwaka umenga ntumbaze gusa biba mu mwaka biba sinza ariko icyo no babwira cyo ni mukomeze hazoboneka bashigikira nta kibazo kindi nacyo no babwira abantu batunganya ama concert imba ubonye ngaha vyase bisigura yuko nahandi bizokwanga bitunganye bizogenda neza ari umuririmbyi yigeze gupibirira cyane iyo concert uwo muririmbyi kabisa kira ku munsi aguma agira notification y'icyo gikorana iyo concert mugabo naratangajwe no kubona haje abantu imparugwa cyane naragize ubwoba kuva icyo gihe yaciye abimenga arabihevye no gusohora izindi ndirimbo wamenga arabihevye usishimye kumuvuga mugabo wokomereza aho nyene ntucike intege mbere ni heza hari umuntu ugeze kuvuga ati yamararira y'abakirisi bo mu Burundi baragoye kujera kubera iyo aba y'amakonseri y'aba Diamond nibo nyene usangayo ega ivyise nyene barabishigikira kuko umuntu wese agira abafana umva ruja muri konseri ya Moridekayi akaja no kwa Diamond urumva biragoye kumenya iyo ahagaze ikinangaza nuko keshi usanga bashigikira indirimbo z'amashakira n'amashakina nyine indirimbo nyene zo ngaha nyene zihayagiza abantu zihayagiza ibipfuye nabi usanga nizo bahororumbira mugabo indirimbo ndoramanuka usanga ntibazihurumbira ega nibitangaje Yesu yavuze ngo ngabi byanje bizotsitaza ega haraho bitsitaza ibya Yesu ugaca usanga mingo mugabo ibya Satani ugaca usanga nyene bararyohewe bari muri rado idasanzwe mugabo bakwiye kugira gushigikira kuza bagakunda ivy'Imana bakaza muri gospel bakaraba ingene bimeze niho bazonaragwa n'ubugingo kuko rijya jambo risohotse hajya ni sawa okay duheraheza ku bikorwa rero mufise mu mpera z'uyu mwaka mpera z'uyu mwaka 2024 dufise igikorane cyo guhimbaza Imana n'ijambo icyo gikorane ni igikorane kidasanzwe kizobera muri Eglise Bethany World Church yo mu Gihosha irongowe na Bishop Thomas novuga ngo igikorane kidasanzwe kizotangura ava kirangira après mu byo bya sacenda igikorane kizoba kirangiye mugabo hazoba ari ibintu bidasanzwe namwe bamenyesha makuru niho muzoba muri abamenyesha makuru batandukanye bazoba mu icyo gikorane tuzoba turimwo turashima Imana uburyo Imana yaturinze indirimbo iraho irashaka kuzoba yamaze gusohoka tuvuga ngo Imana ifise umugongo twagiye tubibona impera y'uyu mwaka tugomba kuzogera icyo gikorane mu ntango z'umwaka naho hari ikindi gikorane kizoba mu Kamenge muzo bimenyeshwa ariko ni muri bwa bumwe nyene bwo guhimbaza Imana no gutazira Imana no gusenga no kumva ijambo Imana ivugana n'ubwoko bwayo ego nivyo meraheza novuga ati muhawe kaze muri Bethany Holy Church ngaha mu Gihosha kubabona n'umugisha ariko ndabasaba muze muzinduke ndabasabye muze muzinduke kugira ngo muze mwiyorera imigisha ni ngaha urabona ushitse ngaha kwisoko yo mu Gasenyi urabona ijya paveri duga literally duga nyene kwishengero ni mu Gihosha muri Eglise Bethany ni shengero rifise abakristo namwe urumva bisaba yuko muzoza namwe muri beshi kugira ngo muze mu buri ibibanza ibyicaro ego nivyo ubisigaye mwe Imana duhana umugisha kandi ndabashimiye mwebwe mwari mumara dukurikirana mutuye ku mpera zine z'isi
abatari hagufi sinabibagiye, nyuma y'icyo gikorane tuzoca dufata iyo ntuzenya tuyishire kuri YouTube kugira ngo namwe mubikurikirane. Ndafise abacuti bari muri Australia, muri Amerika, muri Canada, benshi ndabafite n'abari muri Sweden, ndabafiseyo. Muzobikurikirana kuri YouTube nta kibazo, mubone uburyo Imana imirakoresha abo yatoranije. Yego Murude ndagushimire cyane ko n'undi munsi tuzogukenera tuganire kuri gospel music cyangwa ubutumwa bwiza muzoboneka. Yego namwe mwakoze ku kanya mwaduhaye ko kubaha kuri televiziyo yanyu, si bya bose n'ubuntu. Rero ndashima kuba mwatwiyumviriyeho mukaza kudukoresha ikiganiro kuri televiziyo yanyu. Nivuga ngo mutere muje imbere cyane, hejuru hashoboka niho ndabipfurije, kandi ndababwira ati muze mugire iherezo ryiza. Iherezo niryo rikomeye cyane kurusha ibindi byose. Murakoze cyane.